Intumbero twari dufise, turamaze iminsi hari itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka turimo, abajejwe ubutungane muri Ministère de la Justice bari batugishije formation, batumako abakuru b'amasentare, ni ukuvuga ku mazone bari batumyeko umukuru wa sentare n'umuhuza umwe ku mitumba bivanye n'imitumba afise, baratwigisha ikintu cerekeye ingene abahuza boza barakora ku mitumba, ndetse n'abahuza baranababaza n'ibibazo. Hanyuma twebwe nk'ingisho twari twabonye arizo zatumye twokwicara tukiyumvira bivanye n'imanza turiko turaronka muri sentare y'intango ya Rubirizi. Twaricaye turiyumvira, turabona tuti ivyo arivyo vyose muri kwa guhonyora mu makanda y'umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi, muri ya ndinganizo nshasha yo kwegereza abenegihugu ubutungane, ntitwobandanya dukorera amabiro gusa, twogira indinganizo y'ukuntu tugenda turigisha twibukanya, na cane cane twibutsa abenegihugu aho bakwiye kwitura, tubibutsa nuko amasentare mashasha yagiye aravuka mu ntara, mu makomine, mu mazone, kugira ngo ntihabe ijuragirika ry'abenegihugu batamenya abo bitura. Duca turagira rero ikirangamisi, mwashaka twebwe nko muri sentare y'intango ya Rubirizi dufise imitumba 9. Twarashoboye rero gusohora iyo ndinganizo, ico kirangamisi c'ukungene tuzoza turagendera umutumba umwe tubonana n'abenegihugu baho, abajeje intwaro n'abahuza bo muri ako karere, kugira ngo twibukanye ivy'amategeko, kugira ngo tuzimurure abenegihugu ibibazo bafise babiduture, tumenye natwe ico tubafasha mu vyo tujejwe vy'ubutungane. Twebwe ku ruhara rwacu twarubonye nk'urugendo rwashoboye kutugirira akamaro, kuko bimwe mu nyigisho zatanzwe hamwe n'impanuro twebwe ubwacu vyadufashije, kuko twavuga ko vyadukarihirije ubwenge, kuko hariho ivyo twahora natwe dukora tutabitahura neza bivanye n'uko tutasoma amategeko, tugapfa kubikora nk'abagereranya. Kubyo umukuru wa sentare yaje kutugendera, ubwa mbere ho twanezerewe cyane, kuko nakunguka gakomeye ko mu vyo yasiguye n'abenegihugu bari basanzwe bari ngaha. Muco twayungutsemwo nuko icegeranyo tugikoze twara twandika irya tarike twacandikiyeko, mugabo ico twungutse ko cyane nuko umwenegihugu hari gihe umunsi dusomye urubanza aba ari umwe, hama tugaca twandikaho ya tarike yagize yasinyiyeko, hama wa wundi yaza gusinya agaca agumanya kuri ya tarike, bigaca bituma rero wa muntu ataharuye agaca asanga yagize gute ya minsi 15 isabwa yamaze kumurengana. Ikindi nuko twashoboye gutahura aho tuzohora turungika abenegihugu bivanye n'ibibazo baje badutura. Nk'akarorero badusiguriye ko kubijanye n'ivyaha ivyo ko ari kubitumbereza mu nyamiramabi, ibijanye n'amatati navyo twasanze dushobora kugira ivyo dutanze k'impanuro n'ivyo nibishobora kutunanira tukaca tubirungikira urwego rw'abahuza, kugira ngo rushe rubafasha nago kubahuza bibananiye babatumbereze muri sentare y'intango. Twebwe turavye ivyo abahuza bategerezwa gukora n'ivyo bahora bakora, nukuri turashima cyane, kuko imanza ni nyinshi, surtout nko mu Rubirizi, kuko imitumba ni myinshi kandi amatati ni menshi. Abahuza baradufasha cyane, kuko imanza zimwe zimwe ziragerageza guherera mu mitumba,
zigahera ku bahuza. Tugaca tubona rero intambamye bagira abenegihugu, hari abenegihugu bataramenya abahuza igikorwa cabo, mu kutabimenya naho ni gute, haragira bituye bamwe hakitura uruhande rumwe, urundi ruhande rukanka kwitaba. Muri ico gihe banse kwitaba, twebwe yangaruka ikigaruka muri sentare, kubera ko hitavye umuhuza umwe, hitavye umwenegihugu umwe kitaba ku umuhuza akamwumviriza, bamwandikiye ica cegeranyo, wa wundi atari yitavye niwe acagaruka avuga ati imanza ntazo namenye, yakengereye novuga ko ari nk'ugukengera, yakengereye ivyo abahuza baba bariko barakora, tugaca dusubira inyuma. Niyo ntambamye rero yatumye dushika kuri umutumba, kugira ngo ndetse tuzonashika no ku yindi mitumba, kugira ngo vy'ukuri twigisha abenegihugu bajijuke, bamenye yuko abahuza ari urwego rukuru rwashizwe ku mutumba, rwashizweho n'igihugu kugira ngo rufashe mu vy'ubutungane. Turavye igihe tuhamaze kuva itariki 2 z'ukwezi kw'icenda 2025, vyaduhaye kwiga cane cane nk'umwe mu bajejwe gukurikirana no gushira mu ngiro ry'amategeko, vyaduhaye kubanza kwiga no gutemberera amakartier yose agize zone Rubirizi, turi kumwe na chef de zone, aho twasanze amatati menshi ari muri zone Rubirizi afatiye cane cane ku matongo, ayandi nayo akaba afatiye ku ngo n'imiryango. Muri zone Rubirizi twagomba kubamenyesha neza yuko bijanye n'ukwahukana twobifata kumengo cabanze kuba ikiza, kuko tugerageje kubaza hose imitumba yose twumva abaza basaba ukwahukana. Ahubwo cane gose ziragwiriye cane, dufashe nk'ukwezi kw'indwi no k'umunani niko twigwe cane, twakira imanza nyinshi za divorce, aho baza basaba ko bovana, kandi bamaze igihe gito ugasanga n'abantu bataramara n'umwaka, bagasaba ko botandukana. Icambere cyo gituma basaba kwahukana hariho kurenga ibigo. Ica kabiri hariho gusesagura itunga ry'umuryango. Ica gatatu hariho guhohoterwa, akavuga ko yamuhohoteye, yamukubise, agasaba ariko bovana. Muterekeye imanza zo kwahukana, twebwe amezi 4 aheze tuhari, twarabonye cyane imanza z'abahukana, tukaza tubona batuzaniye icegeranyo ngo wumvikanye, ngo nitubashireko ikashe gusa ngo urubanza rwaheze. Tubibonye byaratangaje cyane, kuko mu ndinganizo y'abahuza nta rubanza rwa divorce baca. Twarabonye amakamwamwe y'abantu batuzanira imanza za divorce zamaze gucibwa n'abahuza, bamaze kubagaburira, ugasanga nk'ufise nk'iparcelle bamaze kugabura, bavuga ati parcelle nije ku isoko igurishwe, umugabane umwe muri amafaranga utware se w'abana, undi mugabane utware nyina w'abana, undi mugabane utware nk'abana. Rero twebwe nka sentare, kuko turiho kugira ngo duserukire leta, twongere duserukire n'ababana nka leta nyene, turabona ko abana baba bariko baranigirwa menshi, kubera amakosa yakoze umugore n'umugabo ntaba yakoze abana. Rero tukavuga ni kubera iki abantu uyu munsi umengo kwahukana nivyo bashira imbere gusumba ku bana, kugira ngo bashobore kurera abana Imana iba yarabahaye. Rero intambamye rero tugenda duhura nazo, duce dusanga ko ariho nk'abana iyo miryango ibifise ibigiye kugwa mw'ibarabara. Kuje n'ibi byo kwahukana, ubwa mbere hoho twasaba yuko abenegihugu nivyo ntazibana tutakubitana amahembe, mugabo babwirizwa ubwa mbere hoho kurondera abantu bo mu muryango iwabo, bakabanza kubahanura cane cane babanje no kuraba, babanje kwisunga ineza y'abana, kuko kuvyara ni vyiza, ariko kandi Imana nayo nivirahezagira uwo muryango, cane cane igihe abo bana baba barezwe n'abavyeyi babo bose. Ni vyiza rero ko abana y'abavyeyi babahaye, ko ingabirano y'Imana, ko
ko bategerezwa gukurira mu ndero y'abavyeyi babiri. Rero turasaba cane cane n'abo bose bifuza gutandukana babanze bakubite agatima membero, biyumvire ku neza, cane cane babanje no kwiyumvira nabo nyene yuko abavyeyi babo babareze bakabarerera mu rukundo. Rero tukanasaba yuko hotangura procedure guhera mu muryango, binaniranye bakaraba chef de quartier, hanyuma ntibihutire kuja mu bahuza ngo bagiye gusaba divorce, kuko burya aye abahuza nivyo nsumva ngo baragiramwo uruhara mu kubafasha n'ingoga mugabo burya aye kwahukanisha bifata umwanya munini cane, kuko cane sentare niyo yahukanisha ibanje cane gufatira mbega abana bazobaho gute, mbega abana bangana gute. Nagatangaza uyu munsi harabo twakira bavuga ati bakeneye divorce, ugasanga umwe afise imyaka 60 uwundi afise 55. Ca wiyumvira rero abo bantu bageze mu rugero rungana gutyo oye, iyo ndero bariko baraha abo bavyaye igihe bo kwahukana bageze muri iyo myaka ariho bari hageze yuko umwe afashe uwundi. Twebwe icyo dushoboye guhanura abahuza, twababwiye yuko abahuza atabubasha bafise bwo kwahukanisha, kuko iyo urubanza rumaze kuja muri sentare, rushitse muri sentare turagerageza tukabaha amezi 3, tukabahanura, tukabaha amezi 3, tubonye ko ari bizova bishoboka tukabaha n'amezi 6 kugira ngo tugerageze turabe yuko ubwo rugo rwosubira rukaba urugo, umugore n'umugabo bakaja kurera ibibondo vyabo. Bambere bwobwo nk'impanuro twotera bene igihugu turongoye, twobahanura ko batojanwa n'umugenzo wo gutwarira hejuru, igihe hari akababakiye boca mu ntwaro, tukabanza tukabaha impanuro, ari bishoboka tukabiheza imbere yuko baja kwitura sentare. Twebwe ku by'ukuri abenegihugu batwitura ubu turabona ko baruhutse, bararuhutse ingendo. Kigira kabiri turabona ko biriko biragenda neza, imanza turaziburanisha, imanza turazikurikiza ku gihe, nukuri nta manza ziriko ziradindira kuva amasentare agiye aregera abenegihugu hafi. Kuva dutanguye mu byo tumaze kurangura, turamaze kwakira abenegihugu baba bashika ku 256. Aho muri izo manza tumaze kuba twamaze kwakira, hariho nyinshi twamaze kuba twarahujije bakumvikana, n'izindi twamaze kureka muri sentare. Twosaba nyakubahwa perezida wa sentare y'intango ko dushikira imbere, dusabira ko toronka ihugurwa, kwigishwa ko igihe twize igihe gito. Rero twosaba ko inyigisho zobandanya kugira ngo tujane n'indinganizo nshasha ikwegereza ubutungane abenegihugu. Intama mbi ntizobura, namwe zimwe nuko abenegihugu usanga amategeko batarayamenyera, ugasanga agera kwitura atarasanzwe aja kwitura. Niyo ntama nyinshi ikomeye, kuko umwenegihugu doje kumutunganiriza birasaba ko turonka icegeranyo. Rero aho impapuro z'ivyegeranyo ntazo tuba dufise, ibikoresho dutegereza gukoresha navyo tuba dufise. Twitaho tunashimira na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yakoze indinganizo y'amasentare yegera abenegihugu hafi. Twebwe turashima cyane, twebwe dufise imitumba ishika 9 ikukira sentare y'intango ya Rubirizi. Nukuri turashimira cyane abahuza bo muri Gasenyi, nkaje perezida wa sentare y'intango ya Rubirizi. Kuva nshitse muri iyo sentare nta mwenegihugu aranyitura avuga ko yabuze icegeranyo nkuko tubona mu yindi mitumba bigenda. Nta mwenegihugu aratubwira ko yabuze icegeranyo, nta mwenegihugu aratubwira ko abahuza batamwumvirije, batashoboye kumwakira. Nukuri turabashimira cyane n'ujeje intwaro basanga ico gikorwa kuri umutumba.